Yeah, what's up people, what's up guys, bakunze ba Breze journalist, nkuko twabibemereye muri cya kiganiro duhana umwanya cankwe duhane ijambo. Ni kimwe mu biganiro twama tubashikiriza kila siku kugira ngo mushobore kunezerwa n'imbonesha kure yanyu yamenya n'ibi media. No musi rero naho nkuko twabibemereye tubazaniye umwe n'umuririmbyi w'umwanderground ya Caruka ariko nawe akeneye kugera hageze ariko afise impano idasanzwe. Je kugira ni yumvire gukorana ikiganiro nawe n'umuntu nabonye ndamubonamwe impano idasanzwe mitamwe yuko twakorana ikiganiro. Ya bro, welcome again in the house. Bon, merci, murakoze kumpakanya. Ya washobora kuvuga nakajwi kare karabatakuzi bakidondora. Bon, ni kuvuga ko mazina y'abavyeyi nitwa Usuku Sarumu Trésor. Usuku Sarumu Trésor. Oui. Ya none uwoba urundi kumenga amazina asa ikirundi. Bon, je ndi umurundi. Je ndi umurundi nyene. Umurundi avuka Ngaha Ngozi. Uraheje. Umutipe rero Usuku Sarumu Trésor numwe mu baririmbyi twaraye tubonye baraye bikoze neza bigashimwa muri concert yabereye aho bitwa mu gashikanwa neza na neza ari yateguwe na Impano Band bafatanije n'uwo bitwa Nick Devil Prince na Badman. Ya umuririmbyi rero yaravyifashemwe neza birangyohera bituma nimva no mukoresha ikiganiro. Hama rero no musi ndashaka tuganire amazina y'ubustar usazwe witwa gute? Bon, ku mazina y'ubustar nitwa Maître-Usta. Maître-Usta kubera iki? Bon, Maître-Usta kubera ko bon quand même Maître-Usta kubera ko niyo zina ryari biberanye ni bivanye na trajet nari ngiye gutraversa. Uvuze ati wise Maître-Usta kubera hari impamvu. Hamare Maître-Usta uno musi dushaka tuganire na wewe urumuririmbyi ngaha nturumurimyi turusaba rero tuganire kuvyerekeye music yacu ni yaho kugira ngo uko bigiye kugenda vyose abakunzi bamenya nibi media n'abakunzi ba Breze journalist bashobore kugira ico babikora kwa Maître-Usta. Wo tubwira historique yiwawe? Historique hehe? Bon, historique y'umuziki sinshatse kuvuga historique y'ubuzima. Historique y'umuziki. Bon, nyimba nibuka neza nari anatanguye kumva mukono gira ya kintu kijanye na carrière musicale nari muri 5e année primaire. Niho natanguye kwandika akaririmbo kanje ka mbere. Bon, akarimbo kanje ndakita infanticide. Maze kwandika akaririmbo kanje ka mbere bon kameme urazi yuko ibintu babigoye bon sinavuga ati akarimbo naye guhita ndagashira ku manote kugira ngo bibe impressionnant mu matwi, bibe basi agréable mu matwi y'abantu. Bon sinashaka kwandika ngo kaje ku manote neza, gusa naranditse nyene bon biguma biri écrite nyene biri ngaho nyene. Indirimbo uvuze ngo yitwa infanticide. Iyo uvuze infanticide ko nzi ngaha mu Burundi abantu bavuga ururimi mva makunga atari benshi, ubushatse kuvuga iki? Infanticide n'umuntu abangamira. Bon mu kirundi nuvuga ati n'umuntu agerageza kugira guhonyanga agateka k'umwana. Infanticide donc n'umuntu abangamira agateka k'umwana. Hama iyo ndirimbo wayiririmbye mu rurimi ruhe? Iyo ndirimbo nayanditse mu Gifaransa. Uwo duha kapera gatoya. Bon nkuko nayimejeje kubivuga navuze narayanditse gusa mugabo sinigeze ndayitorera melody kubyo buko nayishira ku manote kubyo buko nayi kuririmba. Urabona yukiri no mu matsi yakicubaka nabo yubaka ibintu bigize ibintu basi bimeze neza, yubaka ibintu nyene biri essence nyene. Ya hama rero Maître-Usta turashaka kubanza uduhe akapera gatoya cankwe akariko kose ushoboye kuririmba gusa kugira abantu bumva ibikorwa mva bwenge vyawe bashobore kugira ico basigarana in mind. Akapera. Bon, ikanda goya akapera. Bien file les signes du lumière des oreilles, bis bras, mais c'est pas cela n'arrive qu'à moi. None wewe uririmbye igifaransa none nk'abo ushatse kuvuga iki? Bon mvuze ati ngo bien faire les signes bareke bavuge nta kintu kibanga gihari.
ya na wokongera kandi gatoya basi akandi gatoya kuko twarumvise nejo muri concert waririmbye mu rurimi rw'igifaransa basi kubita nka kapera basi mara umunota two. J'étais endormi ce jour-là, la voix divine me dit n'aie pas peur, suis, reçois son message, qu'à partir d'aujourd'hui un messager m'a demandé. Iyo mano si ikintu joroshe hama rero uno musi Maître-Usta niwe turi kumwe ngaha mu kigano ca menya nibi media. Maître-Usta wewe woba ufise song zingahe? Bon, uvuze isongi izi zanditse cyangwa izo maze gukora nkashira ku ma platform zanje cyangwa izo maze kugira record sinza question mengo si urashobora kuvuga ati song fise ni nka 50 ariko mfise izimaze gusohoka izo ntarasohora zanditse ni izi ziri muri studio ni izi. Kuri iyo question izire écrite zirashika 300. Izimaje kuja muri studio ni nombre de 5 si je ne me trompe pas ni nombre de 5. Hari izimaze kuja hanze none n'ubu zivuga nko ku radio canke zica ku yandi ma music trust atandukanye. Jusqu'à maintenant nta ndirimbo nimwe iraja hanze ariko bientôt iraja hanze. Kubera ikatani imwe iraja hanze none turaja byitegurira kugira dushobore gutanga ibintu muri public bimeze neza. Maître-Usta hama Maître-Usta rero nk'abato babakuzi urafise management cyangwa witeguye kuyigira bimeze gute? Na management fise. We nk'ubu wamwe umuntu yoza akakubwira ati bisaba yuko ndakubera mu manager ikintu wewe wumva bamwigize cya mbere n'igihe? Ikintu cya mbere nomubwira nuko yoraba les propres intérêts akaraba na intérêts wanje. Hama Maître-Usta witeguye kwishura ibibazo vyo no munsi? Yego ndi prêt kuvyishura ivyo nshoboye kwishura ariko. Wowe ufise imyaka ingahe? J'ai 22 ans. Ukora umuziki ku ntumbero nyabaki? Ntumbero nyabaki igituma nkora umuziki ndagerageza gutanga imiziki ndayikora kugira premièrement kugira nshobore gutanga message, ikindi naco umuntu ashoboye kuba yumva ari relâché mu mutwe nyene niko nabyumva. Nico gituma uririmba umuziki. Hariho abantu benshi bakora umuziki kubera ko bashaka gushimwa n'inkumi n'abandi bawukora kugira ngo bashobore n'abandi bakora umuziki kugira ngo bashobore kuwukuramwo amafaranga. Niyo mpamvu rero nyimba bikunda je ndumva yuko nawe utofata umuziki kugira ngo ushimwe n'inkumi ahubwo ukora kugira ngo ibe nka business basi sivyo? Mu bundi bwo nyene ni business. Hama rero tuvuganye kuri Maître-Usta ko mbona atera style iri different n'izindi yambikwa nande? Jendi yambika. Ni uri umustiliste wiwawe? Yego jendi yambika. Nonke izi mpuzu wambaye zivara ngahe ko tubona umenga ni style ngaha mu Burundi tamenyerewe? Ivyo bijanye n'amafaranga nyene gusambana biba vyaguze amafaranga nkuko nizo wambaye nawe zigugwa amafaranga. Ariko ntangana urabibona yuko ari style zitandukanye. Kesi y'amafaranga urabizi ikintu nuko kiba cyinvestishije mu buryo bwose bushoboka ariko amafaranga burya bara amafaranga naho yosoka ari jana abasohotse ari amafaranga urumva bara amafaranga. Abastari bamabishura nk'abastari nyene hama abakunzi ba Breze Journalist n'abakunzi bamenya nibi media munyihanganira akajwi ntikameze neza kuko naraye nsaraye ejo narumuye mu kirori cyatunganijwe na Impano Band hamwe na Nick Dev Prince naho bari birambire kuko barampaye akazi ka meme. Hama rero turacabandanye n'uwo bitwa Maître-Usta uno munsi niwe turi kumwe kugira ngo abantu batari bake bashobore kumumenya. Hama Maître-Usta igikorwa cyawe ca mbere twitegeye ko kizoja hanze ryari? Nkuko ndabivuze ni bientôt nyine ahavuba nyine na amezi menshi asigaye nta n'imisi imbere myinshi nasigaye. Bisaba rero kuba urababwira akarimi kashi kawe kugira ngo ubu barashobora kugira icyo agufashije barakubwira. Pardon monsubira mu kibazo mwari ushaka kuguha nko kugufasha basi kuguterera. Akarimi kashi kawe urakamuhaye? Limikashi ni plus 257 67 44 89 66.
nk'akazina kaba kanditse ku iyo rimikashini ni Usuku Salom Trésor. aya mazina yawe muta nyimbari kibembe ama rero aho nyene bon umuntu wese yagira icyitegerezo cyangwa yagira inspiration cyangwa influencer wiwe we nk'umuntu yoba yaratumye uvuga ati jewe nanje bisakomera nka naka bashaka kwigana mu muziki yoba ari nkande. Bon umuntu uvuga ati nshaka kuba nkawe bon umuntu wese afise nyine aho yefera kuraba ikintu ciwe gusama mugabo artiste préféré wanje ndakunda Gims. Maître Gims. Maître Gims. Wo shobora kuririmba nk'indirimbo nk'imwe yiwe wabuze? Indirimbo yiye. Tes mots changent ma vie et n'oublie pas je te suivrai comme un ombre. Iyo songe nawe urayizi. Iyo songe je yaranjohera ico gihe nta gifaransa narinze ariko gusa nagarayumva yana nkumva gusa akabiti kayo karanja neza nayo bituma nshaka rero kuyimenya mpaka ndayishika mu mizi uko niga nduka ku mashure niko nagerageza guhiga ukuntu noshobora iyo ndirimbo kumenya ishisigura. Hama rero uno munsi nk'abantu bakubona uri nk'umuririmbyi ndabeshe none. Bon yego ndumuririmbyi. Mu Burundi nk'abaririmbyi batatu wo class ababizi gusumba abandi ni bande? Bon quand même turabizi ubuzima burya nta muntu wa mbere kandi n'umuntu wa nyuma baho ko abantu bashaka gukora classement zabo nk'abantu nyene ugashaka shaka roko ari wawe wewe je kubwanje babizi nga mu Burundi nga mu Burundi bon presque nka bose ndabemera. Oya nk'ubu baguhawe utange award zitatu sibyo wewe woziha abandi nga mu Burundi? Bon tumve umuntu noya bon nga ndakunda Mukombozi. Uwundi uwundi zibiri zoca zitwara abandi zizoba zisigaye ndakunda na izinzi zibiri muhungu cenga abakobwa abari bo bose wewe uwo woyiha wumva ati award zibiri zisigaye wono zihane yanaga. Mukombozi na uyu kama bitande ya MB data hanyuma gira gatatu yobaye ari reka tuvugishe ukuri na Dramati. Urumva uvuga ati ni Mukombozi MB data na Dramati abo kubera iki? Parce que ndakunda ukuntu Mukombozi yandika kubera yandika n'ubwenge nuvyo birumvikana ari ibintu birimo intellectuality. Bitandukaniye he n'ivyo Bface aririmba? Bface n'ivyo aririmba bon sindi ngaho kugira ndamujije ngo yandika nabi Bface yari yagusa mugabo urabizi umuntu wese niyo umuntu agiye mu isoko aravuga ati iyi munsi ndayikunze kubera ko iri muri guzanje. Sinosha mvuga ngo Bface araba abari impressiona kumumva naniye Bface mugaje ku bwanje uko ndabibona kandi bivanye n'ukuntu nkunda kwandika muziki zanje ndumva ko Mukombozi ari we yandika basi novuga kare akanarushije kuri Bface ama parariko. Okay twagerageje kumva yuko uri kuratanga classification cyangwa difference mu baririmbyi hamare Maître-Usta we nkuba ikintu ukunda gufungura ni iki? Ikintu nkunda gufungura bon jewe ikintu nkunda gufungura ndakunda igitoki. Zava urwara estoma abandi bacanka kubera estoma we ndumva ntiragufata ama Maître-Usta. Bo we kazoza kawe ku muziki urakabona gute? Bon ndakabona gute kazoza ku muziki wawe uhabona gute? Bon bivanye nuko ndavyumvamwo ndumva ko umuziki wanje uzogira aho nshikanye. Uzogira aho gushikanye nka he? Ngai ni kuvuga mvuza aho nshikanye muri bwa buryo bwa business niko bivuga mugabo si mvuga ngende shiramo ngo ngende nteramo profizi wanje gusa mugabo
apana kugenda tira mu profizi wanje ahubwo haze yabe kuzuzanya hagati yanje na Bibrick. Bibrick igira ico ndayaye nayo igira ikimaye. Numva ni sous forme ya ganya. Ya ama aho nyene tukira aho nyene. Nk'ubu uritega yuko nko mu myaka nk'itanu cyangwa nk'ubu wawe tubwiye ko wimirije gusohora umuziki mushasha uri kurategura public gute kugira songe yawe cyangwa igikorwa cyawe gishasha kigiye gusohoka bazoshobore kucakira neza? Bon minaye ndakora na bon mvuze ngerageje kwishura kuri ico kibazo mbagije. Uko ngerageza gukora ndakora nkakora ingufu zanje zigera mugabe bitavuze ke hagize abumva bogira kugerageza kunsutena bonsutena. Ya irifo yuko burya ikidandazwa cyose kisaba yuko umuntu abazi kugikorera marketing kuko minosi yacu ubu ni monde materiel niyo mpamvu bisaba kwisaba marketing. Utazi kwamamaza naho ikintu cyawe cyo bakiryoshe ya ntacyo ushobora gushika ko hama rero washoboye kuvuga ngaha abantu benshi baravuga yuko umuziki wo mu Burundi wo buri nyuma y'umuziki wo mu Rwanda we ni kubibona? Bon pourquoi de cette question bon ndibaza jewe sindagira analyse kuri ico kintu sindacitaho neza ngo ndacanalizeho neza bon ariko bitavuze ke mu Burundi ni nshaka ni nakubwira abantu bakora klasema y'ibintu bivanye nuko wenyine basavye yumvamo ni nkakujyana ngo kunde ngugarukana example umuntu agenda mu isoko akagura impuzu kubera ko yumva iri muri basi ariyo guyiwe akayishima. Nayo mvuze ngo abarundi ngo baririmba neza gusumba abanyarwanda cyangwa abanyarwanda baririmba neza gusumba abarundi aho no mbeshe. Mbe burya Maître-Usta aranwa gatari? Itabi? Ya. Inzoga yo? No. Kubera mu buzima umuntu wese afise basi karakterize yiwe. Mugenzi hama ejo twarakubonye performinga muri concert yari yateguwe na Nick Dave Prince. Nick Dave kugira ngo ushobore kuza muri concert yiwe vyagenze gute? Nick Dave musanzwe muzinanye no mugenzi wawe yagukomanze bigenze gute ko twabonye ejo waraye wanditse amateka ngaha mu gisagara ca Gashikano? Bon Nick Dave ni inshuti yanje. Ni inshuti yanje nyene ya hafi twabanye. None mwoba mutegura gukorana collabo nawe nenzi yari umwe mu bastari babikora neza bigashimwa ngaha? Bon kukijanye na collabo sinita ndagiprecise nyene ko tuzoyikora mugabo Imana ndutiza ubuzima irashaka kuzokoka. Ya uno munsi wo turi kumwe ngaha bamwitwa Maître-Usta. Maître-Usta rero nkuko twama twabigenjeje turashaka yuko wobwira nk'abakunzi bawe cyangwa abakunzi b'umuziki wa Plus 257 bumvise yuko ngaha ushoboye byinshi ariko turashaka kandi ka kapera gato. Akapera kuki indirimbo yariyo yose uyiwawe mugabo apana yo wundi yiwawe? Ayo wanje. Wavuze ko ufise isonge ziri prix de 3 sawanditse. C'est-à-dire ko bugira uturirimbire nk'iminota 15. Yatanga 15. Ago uriye kubiririmba ngago nibitege barindire nzogire ndabaha ko kandi kari imbere baze bavyumvirize neza bimeze neza. Naco banzuga kubitire gato yabumve yuko ushoboye. Areka ko natanze karakwiye. Oya wokongera naho byo bafitiza mbwe. Nongera. Nta muririmbye atinya kuririmbira hageze hose naho bamwisoko bagusavye akapera nahana. Ariko yo natanze nayo nyine yari akapera yari ikwiye ariko. Ya naco abakunzi ba Maître-Usta mwoshobora kutubwira rero nkuko mwe mwumva bigenda mubwira akajambo kagasunika rogiye abafani ba. Pardon, j'ai pas entendu bien la question. Akajambo kagasunika rugurumva icarico. Akajambo mwubwira abakunzi banyu kugira ngo dusezere tunarangiza ikiganiro. Bon. Je vous invite kusiva ku ma platform yanje ndakoresha Instagram, YouTube, Audiomack, Spotify, TikTok. Soyez le bienvenu.
none bashobora kugutora banditse gute? bashobora gutapa Maître-Usta gusa. Maître-Usta. Maître-Usta. Donc urashobora kwepera kugira ngo umuntu uwo ari we wese ashobore kumenya uko yandika. Maître, bon, tout le monde sait déjà écrit Maître-Usta. Ok. Usta c'est U-S-T-A. U-S-T-A. Ahandi baba watanguje maître. Ahandi baba watanguje maître. Ama rero bon sinzi ko tworangiza ikiganiro vyumva gute cyangwa tubandanye. Imva ko nyumukisije mu mbaza twabandanya nyimba mwarangije. Bakunzi ba Brother Journalist n'abakunzi bamenya nibi media ni kwa kundi hahandi nyene kwa twama tubiryosha mu kiganiro. Uno munsi nico gituma twabazaniye umutipe yitwa Maître-Usta, numwe mu barimvyi abikora bigashimwa ngaha mu gisagara ca gashikanwa no mu ntara ya Ngozi, ndetse yababwiye ko afite ibiganiro vyinshi n'ibikorwa vyinshi n'ibiteramo vyinshi, aho mugiye kubona akora mu ma media truwa mu maradi yagize igisagara ca Ngozi no mu gihugu hagati hose mu ntara za Gitega ni Bujumbura hose, kugira ngo yamamaze ibikorwa vyiwe. Yabasavye ko mwoba muragiye kuri YouTube yiwe mukandika ko Maître-Usta kugira ngo mwe muragira sabone, kugira ngo abantu bakurikirana ibikorwa vyiwe mwese mwe muritegura. Yanabahaye n'akarimi kashe umuntu wese yumva yiteguye kumufasha. You are welcome, kugira ngo du supporting kandi twongere dushigikire ibikorwa mvabwenge vy'aba artiste bacu. Hama Maître-Usta turagushimiye. Et vous merci. Jewe nari kuri micro bamwitwa Brother Journalist, twari kumwe na Maître-Usta. Ama kuri kamera ya mbere ni K-Boy, kuri kamera ya kabiri naho hari Nick Dev Prince. Wagwan turabashimiye rero, mwakoze neza kudukurikirana mwese. Ciao, stay tuned kuri Menya Nibi Media no kuri Brother Journalist Official. Stay tuned. yari